intamba mu rugamba, intamba mu rugamba. Uburundi bwaba bugiye kuja muri CAN ya 2027 byoba bishoboka. Igihugu cy'u Burundi cyatomboye ibihugu nka Algeria, Togo na Zambia mu itsinda rya I ryo kurondera itike yo kuja gukina igikombe ca Afrika CAN ya 2027. Ni CAN igiye gukurikira uvuga ni mwaka uza. Ku mbuga zitandukanye abantu benshi haba amakomantere n'ibyo bandika barabona ko amahirwe ku Burundi yo gushika muri CAN ashoboka. Mbega umwihwezo w'ikinyamakuru w'Ifisport uvuga iki? Kuja muri CAN byoba bishoboka? Intambamyi ziri hehe? Canke nimba bishoboka bishobokera hehe? Ubwo itsinda Uburundi bwaciye muri gifashe gute ryoba ryoroshe? Byifashe gute? Mbega ibi bihugu bigiye gukina n'u Burundi bihagaze gute haba ku rutonde rwa FIFA, ubushobozi bwabyo, abakinyi babyo bakina amahiganwa akomeye ayahe canke imahigano yabo ari ku rugero uruhe goba rukomeye gusumba ku Burundi byifashe ku buryo tuvuga ruti birashoboka canke ntibishoboka? Ndakora mukije nitwa Wilfried Rambona, kinyamakuru ni Wi-Fi Sport na Wi-Fi Sport na WFI Sport Ivano kushaka kivuga ikorera kuri Facebook na YouTube. Kaze midonido kino nkuru. Intamba mu rugamba, intamba mu rugamba. Itsinda I ryo guhiganirwa kuja mu gikombe ca Afrika CAN 2027 byahuriyemo imigwi ine itandukanye cyane mu mateka, mu bushobozi no mu rugero rw'abakinyi. Burundi bwo burihe? Hari igihugu ca Algeria gifise izina rikomeye muri Afrika, igihugu ca Zambia gifise abakinyi bafise umutima wo guhangana, wo kugwana no gutungurana bakazana ibintu bitangaje. Hari Togo yigeze kugira urunganwe rw'amateka mu mupira w'amaguru wa Afrika, hamwe no Burundi buriko bwubaka izina ryabwo buhoro buhoro. Muti ibihugu ivyavyo byifashe gute? Abakunzi benshi mu mupira w'amaguru bamaze kubona tirage au sort canke bamaze kubona tombola irangiye bavuga ko Algeria ariyo favori, ariko hari abibutsa ko muri Afrika ibintu byose bishobora guhinduka mu kanya gato. No ku mbuga ngukana bumenyi nka Reddit hari abanditse ko itsinda rya Algeria, Zambia, Togo no Burundi rishobora kuba rimwe mu matsinda akomeye kurusha ayandi yose muri ajya matsinda kurondera itike kuja mu gikombe ca Afrika CAN 2027. Reka twihweze uko buri gihugu gihagaze, wanashima kubijanye n'abakinyi, kubijanye n'ubushobozi, kubijanye n'amahirwe. Reka duhere ku gihugu ca Algeria, igihugu gifatwa nk'icya mbere gifite amahirwe akomeye, igihangange cyubakiye ku mateka y'abakinyi bo ku rwego rwo hejuru. Iyo bavuga amakipe akomeye muri Afrika, Algeria iza mu mazina ya mbere aca mu mutwe w'umuntu. Umugwi w'icyo gihugu wa Algeria wavutse mu mwaka wa 1962, igihugu kimaze kwikukira. Kuva ico gihe warubatse amateka akomeye cyane mu mupira w'amaguru muri Afrika. Uyu munsi Algeria mu kibanza ca 28 ku isi kuri rwa rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA, ruvuga FIFA ranking, ikaba iri no mu migwi ine ya mbere ikomeye muri Afrika nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru football.com. Mu mateka yayo Algeria yatwaye CAN inshuro zibiri, imwe yo mu mwaka wa 1990 n'imwe yo mu mwaka wa 2019. Yarakinye igikombe c'isi inshuro zine, yashitse muri kimwe ca 8 gishiri ca nyuma mu nkino z'igikombe c'isi cy'umwaka wa 2014 cyabereye muri Brazil. Muri 2019 Algeria yaratangaje Afrika yose. Umukinyi Riyad Mahrez yarayitwaye nk'umukuru w'intama, yarayoboye abandi bakinyi. Mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma c'iyo gikombe ca Afrika yatsinze kufra idasanzwe ku munota wa nyuma imbere ya Nigeria, igihugu cyose kirahaguruka bamukomera mashi. Senegal bayitwara igikombe muri finale. Uyu munsi naho iracafise abakinyi bakinira amahigano akomeye cyane umugabane ubabura ndetse no kwisi yose. Akarorero Riyad Mahrez akinira umugwi wa Al Ahly Saudi FC wo muri Saudi Pro League muri Arabie Saoudite. Ismail Benacer akinira umugwi wa AC Milan muri Serie A mu Butaliyano. Ryan Ait-Nouri akinira Wolverhampton Wanderers FC muri Premier League mu gihugu cy'Ubwongereza. Baghdad Bouneja akinira muri Qatar Stars League mu gihugu cya Qatar.
abo ni bamwe mu bakinyi benshi bakina muri ivyo bihugu bakina mu mahiganwa akomakomeye. Abakinyi benshi bamenyereye amahiganwa nka UEFA Champions League, UEFA Europa League n'amahiganwa akomakomeye ku mugabane wa Buraya. Nico gituma Algeria ifise uburambe bwinshi, ubuhinga bwo hejuru n'uburyo bwinshi bwo gutsinda. Ariko kandi hari gihe Algeria igeze gutungurana mu buryo bubi maze itangaza isi. Aho hari muri kane y'umwaka wa 2021 aho yatahutse hakiri kare kandi ariyo yari yeheruka gutwara igikombe ca 2019. Ico gihe yasezerewe mu matsinda. Ivyo zace vyibutsa abantu benshi ko n'igihugu gikomeye gishobora kugwa kushayikanyerera bakagica mu ryahumye. Kaberekana ko binashoboka nyene ko yoba yocibwa mu ryahumye muri ritsinda isanzwe irimo. Tugiye no gihugu ca kabiri arico ca Zambia. Igihugu kidatinya abantu bakomeye, kidatinya imigwi ikomakomeye. Zambia ni igihugu gifite amateka yihariye mu mupira w'amaguru ya Afrika. Ishami ry'umupira w'amaguru ryo mu gihugu ca Zambia ryashinzwe mu mwaka wa 1929 kandi umugwi wabo wubatse izina biciye ku mutima wo guhangana ku kuntu bashira hamwe bakagira inguvu zo kurwana bari hamwe bagahangana n'indi migwi maze bagashika ku ntumbero yabo. Uyu munsi Zambia iri mu kibanza ca 92 kuri FIFA ranking cyari ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA rw'ibihugu ko birushana gutera imbere mu mupira w'amaguru nkuko tubikesha urubuga rwa SofaScore. Iyo bavuze Zambia abantu benshi baca bibuka kane 2012. Nta bantu benshi baha amahirwe Chipolopolo Boys ico gihe no mu giseke cy'igihugu wa Zambia, ariko yaragiye irakuraho ibihugu bikomakomeye irabitsinda gushika itwaye igikombe itsinze Cote d'Ivoire kuri penalty. Cyari igikombe cy'amarira n'inkuru ikomeye kuko imyaka myinshi imbere yaho umugwi wa Zambia wari wakozwe ko n'isanganya ry'indege ryahitanye abakinyi benshi. Uyu munsi ifise urwaruka rukomeye ariho harimo nka Patson Daka uno n'umukinyi akinira Leicester City FC yo muri Championship, ni kuvuga igano gica kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza. Hariho Fashion Sakara akinira Al Fayha FC yo muri Arabie Saoudite ari muri Saudi Pro League. Hari n'abandi bakinyi benshi bakomeye bamenyereye amahiganwa akomakomeye nko ku mugabane wa Buraya no ku mugabane wa Aziya n'ahandi. Abakinyi bazi cyane ku muvuduko, gutera izamu cyane kugira ngo barondere ibitsindo no ku nguvu nyinshi bakoresha. Igihugu ca Zambia gikina umupira wihuta kandi gishobora gutungurana canke gutangaza umugwi uwo ari wo wose kititaye ku buremere bufise. Ariko ikibazo cawo nuko rimwe na rimwe nawo winjizwa ibitsindo byinshi mu izamu ryawo kubera amakosa y'ubwugarizi. Naho biruko niwo mugwi abantu benshi babona ko muri ritsinda ushobora guhangana cyane n'igihugu ca Algeria maze kigwanira Zambia ikagwanira ikibanza ca mbere, byanse naho ikaba ifise amahirwe menshi yo gutwara ikibanza ca kabiri. Reka tuze ku gihugu ca Togo naco turabe kino gihugu kivugwa nk'umugwi wigeze gukanga ibindi bihugu muri Afrika. Togo si igihugu gifise amateka manini nka Algeria canke Zambia ku mugabane wa Afrika, ariko hari igihe cigeze kuba igihugu gitinyitse mu mahiganwa ya Afrika. Uyu munsi Togo iri mu kibanza c'121 ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA canke FIFA ranking kuno kwezi kwa gatanu turimwo nkuko bitangwa n'ikinyamakuru SofaScore, kubera ko baza barashira ku gihe nk'ubu ugiye kuraba ushobora usanga hari ibiri ku gihe gushika uno mwanya. Mu mwaka wa 2006 Togo yarashitse ku kindi gipimo cyari gikomeye gihambaye cyane aho yaja kwitabira igikombe cy'isi ku ncuro ya mbere. Ico gihe yari ifise umukinyi w'igihangange yitwa Emmanuel Adebayor. Adebayor yaramaze gukinira imigwi y'ibihangange cyane nka Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur na Real Madrid ndetse n'izindi. Ico gihe Togo yari ifise abakinyi benshi bakinira amahiganwa akomeye yo ku mugabane wa Buraya ndetse no mu yindi migabane. Ariko nyuma y'ibyo urugero rwaramanutse cyane rw'ico gihugu cya Togo. Uyu munsi benshi mu bakinyi ba Togo bakinira amahiganwa adakomeye ku rwego rwo hejuru nkuko byari muri kahise, kuko benshi usanga bakina mu mahiganwa y'igice cya kabiri mu gihugu cy'Ubufaransa Ligue 2, mu bihugu vya Turkey, muri Belgique no mu yandi mahiganwa yo ku mugabane wa Afrika. Togo nayo iracagwana cyane hagati mu kibuga, ifise ubushinga bukomeye ku bakinyi bo hagati mu kibuga kandi ikunda gukoresha counter attack, novuga irazibira hanyuma igakoresha counter attack. Ariko ikibazo gikomeye ifise ni ukubura umukinyi w'igihanga nka Adebayor yo yifasha kurondera ibitsindo no guhindura situation iyo igiye mu bihe bigoye. Mu majonjo yo kondera inkino z'ikombe cy'isi giheruka
Togo yarananiwe cyane gushika aho bamwe bavuga ko urugero rwayo rwagabanutse ugereranije n'ibindi bihugu byo muri Afrika. Reka tugaruke ku gihugu cy'u Burundi, igihugu kifatwa nk'igihugu kiyo cyatera intambwe bukebuke kujanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru. Uburundi ngo ni igihugu cifitiye icizere cyo cyatera intambwe bukebuke, ngo nico gihugu ca mbere gifise amateka make muri ritsindi ku rwego mpuzamakungu, ariko ngo ni igihugu kiriko kirubaka izina ryacu bukebuke. Mu giseke cy'u Burundi intamba mu rugamba watanguye kubaho mu mwaka wa 1948. Uyu munsi Burundi buri mu kibanza c'142 ku rutonde ngaruka kezi rwa FIFA ranking nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru qualityfifa.com. Kuva mu mwaka wa 2018 gushika ubu hari iterambere ryagiye raboneka ku mu giseke cy'u Burundi intamba mu rugamba. Burundi bwitabiriye kandi ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 2019 bwaronse abakinyi benshi bagija gukinira hanze, bwatanguye guhangana n'amakipe makuru atabwoba bwinshi bufise. Umwe mu bakinyi b'ibihangange igihugu gifise kuri uno munsi ni Yusufu Nyange akinira mu Ogese Nice muri Ligue 1 mu gihugu cy'u Faransa igano gice ca mbere, akaba nababoneka nk'umukinyi kinira iganwa rikomeye. Hari kandi abakinyi bigeze kuba bakina mu mahiganwa akomeye ariko bataki mu giseke cy'igihugu nka Saido Berahino yigeze gukina muri English Premier League mu migwi nka West Bromwich Albion no mu yindi. Hariho na Gael Bigimana yigeze guca mu mugwi wa Newcastle United. Hari abandi bakinyi bigeze gukina imigwi ikomakomeye mu mugabane wa Afrika, hariho nka Bonfils Caleb Bimenyimana yigeze gukina umugwi wa Kaizer Chiefs muri Afrika y'Epfo, ariko uyu we aracari mu mugwi serukira igihugu intamba mu rugamba no mu batumwe kugira ngo baje gukina inkino za kivandimwe zigiye gutegura igikombe c'isi bakina na Maroc ndetse n'ikindi gihugu ca Guinea Equatoriale mu gihugu ca Maroc. Uburundi bugiye kuba bukina mu kwitegura. Ku rundi ruhande Burundi bafise umukinyi nka Jean-Claude Girumugisha akina umugwi wa Al Hilal wo muri Sudan, ubu ukina mu higanwa ry'igihugu cy'u Rwanda Premier League. Uyu mukinyi ni umwe mu bakinyi bari kwiyerekana cyane mu mupira w'amaguru w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Azu cyane ku muvuduko wiwe, ubuhinga bwo guca ku ruhande, gutanga imipira iva mu bitsindo no kudatinya gusatira. Mu nkino nyinshi amaze gukinira intamba mu rugamba, Jean-Claude Girumugisha batazira Musauza yarerekanye ko ashobora kuzana ubuhinga bushasha mu gusatira, cyane cyane igihe igihugu gikeneye umukinyi ashobora guhindura urukino ku ruhande canke mu bihe byo gusatira kwihuta. Iyo bishitse umukinyi mu gukaba wafaditse agashobora guhindura situation. Kuba akina muri Al Hilal, imwe mu mugwi ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda no muri Sekafa, haba no mu gihugu cya Sudan canke mu mahiganwa yo ku mugabane wa Afrika, biramufasha cyane kumenyera inkino zikomakomeye kandi zirimo inguvu, amahiganwa mpuzamakungu yo ku karere akamenya no gukina atsinda. Rero Uburundi bufite abakinyi benshi cyane bakinira mu mahiganwa mato na cyane nko mu bihugu vya Tanzania, u Rwanda, Africa du Sud ndetse no mu bindi bihugu byo mu mugabane wa Afrika, ariko cyane ko bufite umukinyi umwe akina muri Ligue 1 mu gihugu cy'u Faransa, kagira n'abandi bagenda bakina mu mahiganwa atandukanye ku mugabane wa Afrika ndetse n'amahiganwa mato y'Iburaya nko muri Sweden, Belgique n'ahandi. Hari kandi n'abandi bakinyi akina migano ryo mu gihugu cy'u Burundi Primus League. Ikibazo gikomeye Uburundi bushobora kuba bufise mu ino tsinda rugeranje n'ibindi bihugu nuko ari cyo gihugu gifise uburambe buke mu mahiganwa, kandi kaba kibuze abakinyi benshi bari ku rwego rwo hejuru. Ugiye kwaba no ku ntebe y'abasubira abandi nikomeye cyane ku buryo buvuga ati umukinyi nkuyeyo nuwo ninjije bosanganye urwego ku buryo uwo ninjije ashobora guza gahindura situation. Ariko kandi intamba mu rugamba ngo zirafise umutima wo guhangana nkuko ibinyamakuru byo ku mugabane wa Afrika bigenda birabivuga. Batankaruro ku nkino zimwe zatangaje abantu benshi kubera ukuntu abarundi bakinana ishaka n'umutima mwinshi. Nk'akaroro batanze urukino rwo mu mwaka wa 2018 aho Burundi bwanditse amateka igihe bwaronka itike yo kuja muri kane ku nshuro ya mbere yari kane ya 2019. Batanze akaroro k'urukino rwa nyuma ubwo majonjora aho bwanganije n'igihugu ca Gabo, icyo gihe cyakinirwa n'umukinyi Pierre-Emerick Aubameyang iri Breville, maze banganya igitsindo kimwe ku kindi aho hari muri Gabo. Ibintu byatumye igihugu cyose gihaguruka mu munezero, maze Bujumbura banganya kandi igitsindo kimwe ku kindi, bituma Burundi bushika muri kane ya 2019. Gusezera Gabo ni ikintu cerekanye ko Burundi buri mu bihugu bishobora guhangana n'ibihugu bikomakomeye. Abarundi iyo bakinanye ukwizigira ngo n'ishaka rikomeye imbere y'imigwi yuzuyemwe abakinyi bakinira amahiganwa akomakomeye y'Iburaya ngo bashobora kuvyitwaramo neza. Hari kandi ngo urukino Uburundi bwatsinzwemo na Cameroon igitsindo kimwe kubusa muri Tanzania mu mwaka wa 2024 mu rukino rwo kurakuramo konde tike yo kuja muri kane. Ubwo rukino kandi rwaratangaje abantu benshi. Cameroon cyo gihera bifise abakinyi bakomakomeye kandi abantu benshi bari biteze ko ija gutsinda byoroshe, sindi ibitsindo byinshi ariko ntibyaje gukunda. Intama mu rugamba rero ngiyo zikinye zifite umutima mwinshi ukugara
gukomeye no gukoresha neza amahirwe make zibonye zishobora kuba zitwara neza. Kino mu nkino zimwe bahuriyemo n'ibihugu nka Algeria nyene cyangwa Cote d'Ivoire naho batatsinze ngo barerekanye ko bashobora kugora amakipe akomakomeye igihe bakinanye ishaka no kwizerana hagati yabo. Nico gituma n'ibindi bihugu biri muri itsinda ngo bikwiye kugira amakenga ku Burundi. Naho buri inyuma ku rutonde rwa FIFA burafise abakinyi bakunda igihugu cyane cyangwa bakunda bafise ishaka ryo gukina kugira ngo bazondere intsinzi, bafise uburyo bwo gukina byihuta ku mupira yo kwihuta, bafise ishaka ryo gutungurana cyangwa gukora ibitangaza. Mu mupira w'amaguru wo muri Afrika akenshi umugwi ufise umutima n'ishaka cyangwa gukorana hamwe ushobora gukora ikintu gitangaje maze ukagora igihugu gifise amazina akomeye kurusha. Uravye no mwihwezo uko imigwi igenda yasumbasumana mu bijanye n'ubukomezi bw'ibihugu bigaragara ukukurikira. Algeria ni ifite amahirwe menshi cyane kuko ifite abakinyi benshi bakinira amahigano akomeye kurusha abandi, ifite uburambe mu gikombe ca kane n'ikombe c'isi uko mazi ko twaye kane kabiri yongera yitabira ikombe c'isi incuro 4, ifise ikibanza ciza muri FIFA ranking cyangwa ku rutonde ngarukakezo rwa FIFA twababwiye. Igihugu ca kabiri gifite amahirwe menshi ni Zambia, ifite nayo ngurwaruka rufise inguvu, abakinyi banyaruka, ifite n'umutima wo kwitanga no gukora ibitangaza, aho mbere avuga ko ishobora no kuba yosezerana na Algeria ikafata ikibanza ca mbere. Igihugu kandi ca Togo naco kiza mu kibanza ca gatatu mu bihugu bifise amahirwe menshi ko ngo gifite amateka meza, ariko ubu ngo naco kiyakeneye kwiyubaka bushasha kubera ko carasubiye inyuma. Urundi rero nico gihugu ca nyuma ku rutonde rwa FIFA ngaruka kwezi nkuko mwavyumvise kuntu rw'amahigano agenda ararushanya kubera ko cyane ifise abakinyi benshi barakena amahigano akomeye, ariko kandi ngo ni igihugu kiriko kiratera imbere buhoro buhoro. Nimba rero hari igihugu gishobora ngo gutanga akazi ni igihugu ca Zambia, ko Algeria ifatwa nk'ishobora kuzobandanya atagihindutse. Ariko kandi ngo n'Uburundi nibakina neza inkino zabwo zo muhira ngo bukagira ishaka n'umutima nk'uwo bwerekanye mu myaka iheze ngo bushobora gutuma iri tsinda ridahera uko benshi bavyiteze. Birumvikana yuko rero ikibanza ca mbere amakuru menshi amaze kuba agihereza igihugu ca Algeria, ariko bakavuga yuko ikibanza ca kabiri kigoye cyane kuko hagati ya Togo, Uburundi ndetse na Zambia bigishoboka ko umwe muri bino bihugu ashobora kuva atwara ikibanza kuburyo na Algeria isamaye ko Zambia ikitwara ikibanza ca mbere ishobora kuyisanga iriko hangana n'ivyo bindi bihugu kubera ko nayo bayerekanye yuko yasubiye ku rwego hasi. Twisunze mu muhezo rero urabona ko bishoboka, ariko bisaba ingufu zidasanzwe. Kubwawe rero ubona bishoboka umwihezo tuguhaye uvuga kwiki, ubona woba ufaditse? Tubwire jembe muri commentaire. Kumwe nanje wiri Fred Rambo na kinyamakuru ni Wi-Fi Sport channel Wi-Fi Sport channel WF Sport Van kushaka kivuga ikora kuri Facebook na YouTube. Nukomeze kuraniga mu mirimo yanyu, usubire mu biganiro byanyu. Bye bye, hasta la vista, ciao. Wese intamba mu rugamba, intamba mu rugamba, intamba mu rugamba, intamba mu rugamba, umugwi wacu uragahora utsinda. Komera komera intamba mu rugamba, niwe wibendera ry'igihugu cacu. Komeza uhungabane mu makuru.